hanyuma mwitahira. Imana iraduteturuye iyo mwisho migambi ya Imana ihinduye. Imana iraduteturuye migambi ya Satani. Nawa ai ye nawa kwiringira mana we ai amen. Reka nsome ijambo ry'Imana ndabaha kanya ko gushimira bumva ko bakize bo bari abo kuri YouTube abo kuri Zoom canka hano wumva ko yakize ko isengesho ryamukoreye tumuha umwanya aza gushimira Imana. Ibyahishuwe Yohana igice cya 3 ntawakwiringiye Imana ntawakwiringiye iri jambo ngiye gusoma ntujyumve nk'iryo waba warasomye cyangwa warumvise dusoma cyangwa warumvise tuvuga, ujyumve nka message yawe. Iri jambo ngiye gusoma ujyumve nka message yawe, iyo waba uri hano, iyo wari uri kuri Zoom, ujyumve nka message yawe. Ni Imana irizanye, sinari nariteguye ariko numvise rinzamo igihe twari ko turasenga. 3 ku murongo w'indwi aravuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Filadelfiya ituwera ukuri ufise urufunguruzo rwa Dawidi, uwugara ntihagire uwugara, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kurwugara. Amen. Ngwe nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ata muntu ashobora kugugara. Ntabwo byumvise neza. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana irirahiye yo nyene kwigushiriyeho urugi, igushiriyeho umuntu, igushiriyeho ubutabazi, ngo yagushiriyeho urugi ata muntu yogugara. Yaguguruye, yamaze kugugara. Imyaka yaribaye myinshi gugaye, atakintu ubona kigenda, atakintu ubona gicamo. Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu Kristo ngo irakugururiye urwo rugi, irakugururiye urwo rugi, yakuguruye urugi ruguhesha bya bindi. Yakuguruye urugi ruguhesha akazi keza, yakuguruye urugi ruguhesha urugo rwiza, yakuguruye urugi ruguhesha umugisha. Ko numvise? Amen.
kubw'aya masengesho uyu munsi ugira gatatu Imana yuguruye urugi ata muntu yogugara. Imana iguhaye message ngendanwa ugenda yibwira abantu gukumumba na jewe Imana yamaze kunyugururira. Sema amina. Yamaze kunyugururira. Singiraho mwari munziga namaze kuhava kuko Imana yamaze kunyugururira, yamaze kuma. Reka mbandanye gatonya wumve ngo yuko ufise ubushobozi buke witondeye ijambo ryanje ntiwihakanye izina ryanje. Ehe nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda atari bo, ariko babesha. Ehe nzobagobera kuza bikubita imbere yawe, bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Amen. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mu isi. Amen. Kindi Imana ikwemereye ni ukuzokurinda ibihe bigiye kuza gupima abandi. Ibizonaniza abandi we ntibizokunaniza. Abandi nibagwa bakava ku Mana uzoguma uhagaze. Amen. Abandi nibabivamwo iby'agakiza uzoguma uhagaze ku Mana. Uzogumana n'Imana yawe, uzogendana n'Imana yawe. Tuvuga amina. Uzogumana n'Imana yawe. Iyagukijije ingwara niyo kwima n'ibindi bintu ukeneye. Ngo ko witondeye ibyagezwe byanje nanje nzokurinda. Ngo nzogobera. Nukuri kw'Imana utazobona umuntu aza yikubita imbere akubwira ati rega bwira njye narakugiriye nabi. Burya ni je nari naragukoreye ibi nabiriya na tubu ndihanye. Ndemeye Imana usenga, ndemeye Imana yawe, ndemeye Imana ukorera n'Imana nyamana. Yari igiye kunyica hakompa ndazanye uburozi nakurogesha bwose ndabuzanye. Nzobagobera kuza bikubita imbere yawe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Iri jambo rirumvikanye mu matwi, rirumvikanye neza. Rive mu bintu by'amajambo rije mu bikorwa mu izina rya Yesu. Rije mu bikorwa. Bagiye kuza bikubita imbere yawe. Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni baraje. Bari bazi barajahe. Bari bazi ari Lionel. Imana iravuze ngo irakugururiye mu izina rya Yesu. Lionel ari kuri Zoom. Imana iramwugururiye. Imana imushiriyeho urugi rwuguruye. Sema haleluya. Imana igushiriyeho nawe urugi rwuguruye. Wewe mukobwa wa Yesu wewe. Haje witwa nde? Izina ryawe jana nani gufa. Imana igushiriyeho urugi rwuguruye. Imana irakugururiye mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo Imana irakugururiye mu izina rya Yesu. Urugi rurugurutse pe. Izina rya Yesu. Mbonye umwotsi ufumba. Ijwi rirambwira ngo ni umwotsi w'uburozi bwawe bwamukurikirana buhuye n'umuriro. Erega Imana iraturiye uburozi n'ibitega byaguhiga. Iraturiye uburozi, ibitega, amangetenge byakuhiga, byakwiruka. Genda ujya musinzire. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu.
Imana iragutabaye. Sema amina. Imana iragutabaye. Tuzamura ibiganza tuvuge haleluya. Imana iragutabaye Eliya. Imana irakugiriye neza. Ukuri kw'Imana. Yesu ashimwe. Ngo heshize urugi rwuguruye imbere yawe. Ngo nawe ndagusengere ma. Wewe. Witeka Mana igira neza. Witeka Mana ihambaye. Mu izina rya Yesu ndasengeye uyu mwana wawe. Ugwane n'ibyo atarabonesha amaso y'umubiri ariko byamugwanya. Ndamusenge mu izina rya Yesu. Ibyagendagenda mu mutwe akumva umenga ubwonko buracanganye, akumva umenga umutwe uracanganye, ndasenga muri aka kanya kugira ngo bihagarare. Bihagarare. Toposhekete. Toposhekitai. Toposhekus. Zina Yesu. Ngwasare ngo abumusazi ntibishoboka. Nibishoboka yazokorera Imana. Uyazokorera Imana. Uyazokorera Imana. Uyazokorera Imana. Ibyo mwatongerere hariya mu rutara, ibyo mwatongerere hariya munsi y'igitanda, ibyo mwatongerere hariya mu mazi, dufite amaso abona. Dufise amaso abona. Karirukanga kari gahunze kaje kariruka. Yarazi ko ahunze. Ndabicisha agashinyaguro. Ndabicisha agashinyaguro. Ibyo mwateguye byose ntabwo bishoboka. Fayo! 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 Twabamenye. Byanyu twabimenye. Toka. Toka. Izina rya Yesu. Toka 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 rekura tekera n'ingoga. Sezera wiruke, sezera wiruke, sezera wiruke. Tekera ibyawe byose menagurika. Byo mwari mwatongereye mu nzu yiwe, byo mwari mwatongereye mu bishimajyango, byo mwari mwatongereye mu rugo. Toka. Rekura. Rekura ubuzima bwiwe. Toka. Harimo muhejeje. Muvuye. Twaje saa 9 twahengereye agiye ku mashini. Eko. Twari tumufashe. Mwashaka kumugira iki? Umusazi. Abamusazi. Nibishoboka. Uyu mugore. Toka. Rimwe, kabiri, gatatu. Toka. Ubushobozi bw'Imana
ubushobozi bw'Imana. Turamenye ibiri mu mutwe byari byatongerewe ngo abe umusazi ngo yiruke mu ibarabara. Turabisenya, 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 tubisubije kuri bene byo, tubisubije kuri bene byo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Shindwa katika jina la Yesu. Urakoze Mana kugirira neza abana bawe, urakoze ko mubohoye Mana. Ndagushimiye, amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Reka nababwire nkako umubiri wanje numva urushe, ariko ndanezerewe ko Imana muri uku kwezi tumaze turi muri deliverance ibohoye abantu bacu. Naco bitwaye nubundi na myaka 100 ndi bumare cyangwa amajana 2, naho no mari jana sinzomara amajana 2 nubundi ngenda, ariko nkoze ubushake bw'iki bw'Imana. Kubona umuntu umwe abohotse n'umunezero kuri jewe. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora igikorwa cy'uwantumye akibona, buhava bwira atawukibasha gukora. Muze dukora ubushake bw'Imana. Sema amina. Dukora ubugombe bw'Imana, dutabara ababoshwe, tumenyeshe inkuru nziza. Imana yashize urugi rwuguruye imbere yawe. Imana yashize urugi rwuguruye imbere yawe. Imana yashize urugi rwuguruye imbere yawe. Imana yashize amafaranga imbere yawe, yakire. Imana yashize akazi keza imbere yawe, kakire. Imana yashize imbere yawe gukira, byakire, byakire, byakire. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Mwana. Turagushimiye, tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gushima Imana. Niba hari umuntu kamanza mbaza abari alinye ko hari wifuza gushima Imana, yumva yoshima Imana, sinzi ko arimo, yumva akeneye gushima, yumva yakize, yumva Imana yakoze igitangaza ku buzima bwiwe. Sinzi ko hari urimo alinye ari kuri Zoom. Niba arimo arashobora kugura mikro akavuga. Shalom. Amen. Ninde? Ni Thierry. Yego. Amanukuri gwe nanje gushima Imana. Yewe Duzijwi ryawe. ngomba gufata urugendo rwo kujya hanze.